twakiranye akamwemwe ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Ngozi aho yejeje Maître Nkinatoni yarapfungiwe mu ibohero rya Ngozi. Twe muri Akati Burundi turazi neza yuko umushingwamanza Nkina ata kintu na kimwe yarapfungiwe twovuga ko gifatiye ku mategeko, ko hari ikintu yoba yarononye gihanwa n'amategeko gitabo mpanavyaha c'u Burundi. Turazi ko afungiwe inzigo y'akazi kiri ubutegetsi bufitiye aya mashirahamwe adaharanira inyungu za politike yirirwa arerekana amabi abarundi bariko barakorerwa. Nico cari kimupfunze, niyo nzigo, nuko gushaka kuzivya umuntu wese yoba agifise ico avuga ku Burundi kitagenda neza. Birababaje cane kubona ubutungane bukoreshwa mu guhagarika abantu, mu kubakurikirana ku bintu bidafashe bitagira aho bifatiye, ariko umucamanza nawe agaca akora ivyo ubutegetsi bumutegetse, agafatira ingingo umuntu akamupfunga mbere imyaka itari mike ata tegeko yisunze, kandi biriko biravugwa azi ko ataho bifatiye. Iyo babishatse bagashaka bakamurekura, mugabo ubuzima bwiwe canke abiwe bamaze kumererwa nabi. Turamaze kubibona mu madosiye yandi nk'ayo, aho ubutungane bwigenjeje uko bugapfunga abantu ataco bubahora, aho bashakiye bakabarekura. Aha twovuga n'idosiye ya Germain Rukuki, twovuga idosiye y'abamenyeshamakuru bo muri groupe de presse Iwacu, eka mbere n'abandi. Aha tuvuze iza vuba. Twe twibaza yuko hageze yuko itwara igihugu biyumvira bakabona yuko agateka kazina muntu ari ako kubahirizwa. Mu kugira bavyerekane nuko bofata aba bose bakora bagafatira abantu bakabapfungira ubusa, bakabahana, bakabashira imbere y'ubutungane bagakubitwa naye mu gahanga. Aho niho tuzobona yuko ubwo butegetsi buriko burahinduka, buriko burahindura inyifato, nibatangura guhana abakora ayo mabi akorerwa abanyagihugu, akorerwa abantu baharanira agateka kazina muntu, akorerwa uwo muntu wese yumva yuko umenga ntavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi.